Turabahaye bwakeye canke mwiriwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo bivanye n'amasaha muriko murarabirako kino kiganiro kuri Ntambwe Idahita TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije ngo ashishikare kubana namwe mu banyu no mu vyanyu. Duciye tubaha kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi, aho tugira tubandanye rwa rukurikirane rwa vya biganiro tumazemo iminsi vya Noheli. Mukaba mubicikizwa na jewe Jean Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndabitunganya kandi nkongera nkabibashikiriza. Turacari rero mu kigabane ca kane twataziriye abamarayika mw'ivuka rya Yesu Kristo. Iki gice ca kane twarababwiye yuko ari ikigabane canke ari chapitre igizwe n'uduce dutandatu, ariko kandi yuko utwo duce dutandatu tuzodukuramwo ibiganiro bitanu nk'uko twabibabwiye. Abagiye barakurikirana birya biganiro vyarenganye, abatashoboye kubikurikirana twobasaba tubinginga kumbure ngo murondere akanya mushobore kubikurikirana namwe. Twababwiye yuko rero utu duce dutandatu tuzodukuramwo ibiganiro bitanu, kubera ko uduce tune twa mbere two muri kino kigabane tuzotugirira ibiganiro bine nyene, agace kamwe gatwara ikiganiro kimwe. Ariko mugabo uduce tubiri twa nyuma, ni ukuvuga agace ka gatanu n'agace ka gatandatu, twabasezeraniye yuko twashimye kudushira mu kiganiro kimwe, kubera yuko utwo duce tubiri tuzoba tubwira. Agace ka gatanu kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhungisha umwana, hanyuma agace ka nyuma ariko ka gatandatu nako kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhunguka. Rero utwo duce tubiri mu ndinganizo cyangwa se mu ukuntu twatunganije ino chapitre, twahisemwo kuzodukorera ikiganiro kimwe. Imana yacu nihimbazwe. None rero mu kiganiro c'ejo haheze twabashikirije agace ka gatatu. Ako gace ka gatatu nako kavuga ngo umumarayika abibarira abungere. Twarabonye ibyo umumarayika yabwiye abungere ibyo ari byo n'ingene byagenze. Twongera kuvuga yuko kumbura batashoboye kuronka umwanya ngo bakurikirane kino kiganiro carenganye, canke mbe n'ibiganiro bindi vyarenganye, mworondera umwanya mukabikurikira, vyoba vyiza gusumba, kugira ngo ntitubasige kandi ahubwo namwe ntimunahombe ivyavuzwe muri ivyo biganiro vyarenganye, kubera mu vy'ukuri biruzuzanya. Wumvise ingene vyagiye birakurikirana, bizotuma iyi nkuru yose twatazire ngo Noheli nziza wumva ibiyigize, hanyuma nawe ushobore kuba wobibwira abandi, ushobore kuba wovyigisha abandi, kuko twese tugenda twiga uko bukeye uko bwije mu byo twumvise abandi bariko barigisha. Imana yacu nihimbazwe. Rero muri ako gace karenganye kari agace ka gatatu, twaboneye hamwe rero ingene umumarayika yabwiye abungere ko Yesu yavutse. Mu kiganiro rero umutima w'ubugingo cuno musi tubashikiriza agace ka kane. Murumva yuko tuvuze ko twabashikiriza agace ka gatatu mu kiganiro c'ubuheruka, no kuvuga yuko tumaze kubashikiriza ubuce butatu bugizwe n'ibiganiro bitatu ku biganiro bitanu bizoba bigize kino gice. Uno musi rero tugomba tubashikirize ikiganiro ca kane kigizwe na kano gace ka kane. Ako gace ka kane nako kavuga ngo umumarayika aburira abanyabwenge b'inyenyeri. Imana yacu nihimbazwe. None rero tutarasoma amajambo tuza kwishimikiza, tuza guhagararako, tuza kwifashisha, ndagomba ngo munyemerere mbanze nshishemo isengesho, twiragize Imana dusenge, hanyuma iri sengesho ritwinjize rero mu kiganiro nyezina ca cuno musi, kitubwira ingene umumarayika yaburiye abanyabwenge b'inyenyeri. Turabe mbega yababuriye byagenze gute, hari habaye iki, iyo mburi yabahaye yamaze iki, yafashije iki mwishigwa mu ngiro rya kino gikorwa cyo kuvuka kwa Yesu Kristo no gukura kwiwe, kubera yuko twababwiye yuko abamarayika bakoze igikorwa cyo kumenyekanisha yuko umukiza yavutse, bakora igikorwa kandi cyo kumenyesha yaba Yosefu yaba na Mariya ko bazokwibaruka, ko bagiye kwibaruka. Hanyuma kandi bakora igikorwa kijanye no kuburira abantu bivanye n'umugambi mubisha Satani canke Shetani yabazanye kugira ngo agwanye ukuvuka kwa Yesu yicwe. No kuvuga rero n'ivyo bikorwa nyamukuru abamarayika bakoze
baraje babimenyesha Mariya, babimenyesha na Yosefu kugira ngo babyifatemwo neza kandi bemere ubugombe bw'Imana kugira ngo Yesu avukire muri couple yabo. Abamarayika kandi bashoboye kubibwira abungere, babamenyesha yuko Yesu yavutse, bamenyekanisha amakuru ko Yesu yavutse. Twarabonye n'ingene ngo baririmbye korale yo mwijuru, abamarayika baririmbye kijagiye muri rirya joro babwira cyangwa se biyereka abungere. Hanyuma rero ubu naho turiko tubona rero ivyabaye inyuma y'uko avuka, aho tubonye rero ingene ngo yaburi abungere. Ico kiganiro tugomba turabe, reka dusenge Imana. Sindabatebere mu majambo. Turagushimiye Mwami Imana nyina amahoro, turagukengurukiye cane wabanye natwe kuva mu ntango ya bino biganiro. Twarashikirije ikiganiro ca mbere, turashirako ica kabiri, dushirako ica gatatu, hanyuma turashirako n'ibi biganiro bindi bitatu, bimaze ku biganiro bitandatu ku biganiro 10. Uyu munsi naho tuzanywe no kushikiriza ikiganiro c'indwi kuri bino biganiro 10 bivuga kuri Noel nziza. Turagushimiye Mana, tugitangura twabona urugendo rukiri rurerure cane, ariko ubu duteye twegereza rero ibiganiro bisozera. None rero turaguhaye kaze, ubane natwe, utuganirire uciye mu majambo yose agiye kuvugirwa hano hantu. Urakoze ivyo ugomba bibe hano, utugirire neza, utwigishe. Umuntu wese ariko yumviza kino kiganiro agira ikintu gishasha akura muri ano majambo yose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisavye tubizeye, amen. Nuko rero turabaye kaze kandi ubugira kandi muri kino kiganiro, novuga ngo ni ikiganiro c'indwi ukurikije ibiganiro byose tumaze kubashikiriza. Naho tukoba dusomeye amajambo ko nabibabwiye, tuyasoma muri Matayo, ni igice ca kabiri, dusoma imirongo 12 ya mbere. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, hanyuma dusome imirongo 12 ya mbere. Iyo mirongo nayo ivuga ngo abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Reka dusome umurongo wa mbere uvuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje i Yerusalemu. Barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herodi abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Murongo w'indwi, buno Herode ahamagaza b'abanyabwenge mu misho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa kaneza kenshi cane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na nyina Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isenga. Murongo wanyuma uvuga ngo rero babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu cy'iwabo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi,
n'ano majambo dusomye tugomba kwishimikiza muri kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi muri kano gace kagira kane ca kigabane ca kane nyene citwa ngo abamarayika mw'ivuka rya Yesu, aho twababwiye yuko kino kigabane gitumbereye kuvuga uruhara abamarayika bagize mw'ivuka rya Yesu Kristo. None rero ubu tugeze ku kiganiro kigira kane co muri kino kigabane, kandi murumva ko tubigenze kubera nk'ubu dusigaje ikiganiro kimwe, tuzoba duhejeje kino kigabane ca kane. Ikiganiro kimwe dusigaje rero kizoba kigira 8, ni ukuvuga hazoba hasigaye ibiganiro 2 byonyine kugira ngo dukwize bya biganiro 10 twababwira, aho ivyo biganiro zoca bivuga rero ku kuvuka kwa Yesu nyezina, bivuge no ku munsi mukuru rero wa Noheli n'amateka yawo kumbure, hanyuma tubone gusozera n'ano majambo dusomye. Aya majambo dusomye rero tubonye ko abanyabwenge b'inyenyeri bavuye iburasirazuba baza bazanywe no gushengerera uyu mwami w'abayuda yavutse. Aho iburasirazuba naho hari mu bwami bw'abaperesi, royaume perse, mu gihugu c'i Babuloni. Baza bavuye hariya iwabo bazanywe no gushengerera umwami w'abayuda yavutse. Imana yacu nihimbaze. Aba banyabwenge rero b'inyenyeri aribo kumbura bari nabo bakunda kuvuga ngo abamajusi, kuko mu gifaransa bavuga ngo les mages, ahandi ho mbere nabo bavuga ngo ni les trois mages, kuvuga abami batatu b'abamajusi. Aba bamajusi rero bari abanyabwenge, bari abahinga, bari abasava, novuga ngo bari bimeneke, bari abashakashatsi, bari abantu baciye ubwenge, byari incabwenge bikomeye rwose, bari abahinga mu byo kumenya ngo iby'inyenyeri, kumenya inyenyeri n'ibindi kumbure biri hejuru y'ukwezi, izuba. Bari aba astrologue mu gifaransa, kandi ngo bari abahinga ngo no mu bijanye na maji, la maji mu gifaransa, kandi ngo bari n'abahinga cyangwa se bari incabwenge no mu bindi vyigwa vyinshi vy'amasiyanse. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi aba banyabwenge b'inyenyeri tubonye baje bava iburasirazuba, ngo bari basanzwe bazi neza yuko abayuda basezeraniwe ko bazoronka umwami wabo, nuko tubibona hariya mu gitabo co guharura, ni igice ca 24 ku murongo wa 17. Ni hahandi twasoma mbere, twarasomye muri kiriya kiganiro carenganye, ikiganiro cavuga ngo ukuvuga kwa Yesu mw'isezerano rya kera, ingene mw'isezerano rya kera ukuvuga kwa Yesu kwari kwaravuzwe n'abahanuzi batari bake, harimwo uyu Baramu. Rero hariya mu gitabo co guharura hari hano havuga ngo ndamubona ariko si ubu nyene, ntari hafi. N'ahantu havuga ngo reka tunasoma ayo majambo kumbe nitavuye ku munwa cyangwa se ku mutwe, havuga ngo ati ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, n'iri jambo rero, inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli. N'ayandi majambo ariko nonderamo iri jambo rivuga ngo inyenyeri izosokoroka muri Yakobo. Ni ukuvuga rero bano banyabwenge, wumva bari abanyabwenge mu bintu byinshi bitari bike, harimo bino bijyanye n'iby'inyenyeri, izuba n'ukwezi kumbure, n'ibijyanye na maji, bijyanye n'ubukonikoni cyangwa se tuvuga ngo ni amareba, ibintu nyine nk'ibyo. murazi ibintu bya maji, abantu bakoresha ibintu by'ubumaji, ni ukuvuga ngo abamajisien. Rero ngo bari basanzwe bazi yuko Abisirayeli bazoronka umwami, Imana ko yabasezeraniye umwami. Hanyuma rero ngo baca babaho bagenzura ibihe kugira ngo bamenye iyo nyenyeri igihe izobonekera, yerekana ukuvuka kwa Yesu, yerekana ko havutse umwami. Byasigura ngo hariho igihe kimwe aba banyabwenge b'inyenyeri bazobona inyenyeri idasanzwe, bazobona ko hariho inyenyeri imenyekanisha yuko havutse umwami.
rero sinzi imyaka bamaze uko bagiye barakurakuranwa kumbure kuva bamenyeye buno buhinga bwo gusuzuma ikirere bwo kugenzura iby'inyenyeri, hanyuma rero babonye iby'inyandiko zivuga baca babaho ngo bareretse, kuko nasomye komantere nsanga ngo bari babayeho bareretse, bari babayeho biteze ukuvuka k'uyu mwami w'abayuda, k'uyu mwami w'abisirayeli azovuka. Rero sinzi imyaka babayeho bagenzura ikirere, bamurika mu buhinga bwabo baraba yuko iyo nyenyeri yabonetse. Ni ukuvuga rero birumvikana yuko mu buhinga bwabo barasuzuma, baramurika, barajomera, umugani wo baraho barajumera n'amajumere yabo, bakaraba yuko bobona inyenyeri idasanzwe isigura ko umwami w'abayuda yavutse, kuko iyi nyenyeri y'uwu mwami baremezwa neza ko izoba ari inyenyeri extraordinaire, izoba ari inyenyeri idasanzwe itandukanye n'izindi nyenyeri Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo umunsi umwe muri bwa buhinga bwabo, nk'uko novuga ngo babikora uko bukeye uko bwije, nk'uko bari bari ku izamu bareretse, baraba inyenyeri, baraba izuba n'ukwezi, muri ubwo buhinga bwabo bwa astrology, umunsi umwe bagize gutya baza babona inyenyeri bari bamenyereye kubona sizo zonyine zihari, babona ngo hari iyindi nyenyeri idasanzwe isigura yuko havutse umwami. Babonye iyo nyenyeri rero idasanzwe isigura ko havutse umwami, ngo baca barayikurikira bavuga bati iyo bija hose iyi ni ya nyenyeri twari tureretse, iyi ni ya nyenyeri tumaze igihe kuva kera abatwitangiye muri uno mwuga, abatwitangiye muri buno bushakashatsi, abatwitangiye muri buno buhinga, muri buno buhanga bwo kuba abanyabwenge b'inyenyeri. Iyi ni ya nyenyeri abatwitangiye barinze bapfa batabonye, bari bareretse. Mwibuke yuko abanyebabuloni cyangwa ubwami bw'abaperesi bwakolonije abisirayeli imyaka 70 yose, babaye i Babuloni abisirayeli imyaka 70 yose, kugeza cagihe Daniyeli yavuga ngo mpanga amaso umwami Imana niyeguriye gusenga no kwisondesha, aho yasenze yatura ibyaha ubwoko bwabo bwakoze, ngo kubera yuko ngo yasomye ibitabo by'abavugishwa n'Imana, amenya yuko igihe abisirayeli cyari cyaravuze ko bazomara ari nyagano i Babuloni c'imyaka 70, ico na Yeremiya yari yaravuze ko bazomara imyaka 70, amenya yuko iyo myaka yakwiye, aravuga ati reka nsenge isengesho ryo gutitiriza Imana, ryo kwihana ibyaha, reka nseruke ku bw'ubwoko bwacu, kuko igihe cyo kuba mu kinyago namenye ko caheze, igihe abavugishwa bavuze caheze, nta mpamvu rero yotuma tuguma mu kinyago. Acafata umwanya wo gusenga Imana yacu n'ihimbazo, kigagere ngo Daniyeli asenga ry'amasengesho y'iminsi 10. Mbere Bibiliya ivuga ngo inyishu ngo yaraje ije mu kirere, ngo mu kirere haba igitero gitangira marayika azanye inyishu kwa Daniyeli. Imana yacu nihimbazwe. None rero niki kinyago abanyebabuloni rero bari barakolonije abayuda, bari barakolonije abisirayeli, hanyuma hagera igihe rero Imana irabakura mu kinyago. Nibaza ko tuzakurikirana nko gatoya imbere hariya yari agapfa gatoya akabivuga, twaba tubigarukako. Rero ngo baca babona iyo nyenyeri, baca baza bayikwikiye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, hariho komantere bibilike nasomye. Iyo komantere bibilike nsanga bavugamo ngo aba banyabwenge ngo b'inyenyeri
ngo bagenze ngo urugendo ngo rungana n'ibirometero ngo hafi 700 ngo bava iwabo mu bwami bw'iburasirazuba bw'abaperesi hari i Babuloni ngo baza gushengerera Yesu, ngo bagenze urugendo rw'ibirometero hafi 700. Murumva ko ari urugendo rurerure, baje bafise amashikanwa. Turaza kubibona ko umuntu no twamaze kubisoma nta ngorane. Twabonye ko baje bazanye amashikanwa arimwo izahabu, imibavu n'isenga. Izahabu nazo ziraremereye, hanyuma baza babikoreye ibitwazi, novuga ngo amafarasi, kumbure mu nyemerere mvuge gutyo. Rero kandi kuko bari baje bagemuriye umwami w'abami, umwami baha agaciro, umwami mbere banashaka babayeho biteze kuva kera uyu muntu yavuzwe, uyu mwami niwe azoza gucungura ubwoko bwiwe abukure mu bihe byo gukolonizwa byagiye birakurikirana bikuranwa ku Bisirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Rero sinzi ngo bari baje bazanye ibingana iki, ariko ngo bagenze ibirometero bishika hafi 700. Kumbure ngira ngo umuntu agiye kuri Google Map kugira ngo bomwereka estimation y'ibirometero biri hagati ya Babuloni na Yerusalemu. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma ngo ibyo birometero bishika hafi 700 ngo boba babigenze hafi iminsi 30, ni ukuvuga ukwezi kose bamaze mu nzira baje gushengerera umwami Yesu, umwami w'abayuda yavutse. Imana yacu nihimbazwe. Kubw'ibyo rero ngo uca wumva yuko nimba bagenze ibyo birometero bishika 700 rero ubwo i Babuloni uza aho Yesu yavukiye bakabigenda hafi iminsi 30, ni ukuvuga ngo no ku munsi umwe bagenda ibirometero bishika 25. Imana yacu nihimbazwe. Baraza rero bafise ibyo bagemuriye Yesu, birumvikana byose ko baje bitwaje n'ibyo bazorira mu nzira iyo minsi yose. Kumbure ngira ngo ku buryo ntibyaraherera ko bazogura n'ibindi mu nzira mu masoko hirya no hino. Imana yacu nihimbazwe. Aba banyabwenge b'inyenyeri baraza baravuga bati nimuze tugende kuraba uyu mwami yavutse. Inyenyeri nayo ya nyakuntunga ngo yagenda ibarongoye iri hejuru yabo, bagenda bayikurikiye bayiraba iyo iriko iraja. Imana yacu nihimbazwe. Barafata urugendo baraza baje rero kuraba. Ni ukuvuga ngo abanyabwenge batumbereye i Yerusalemu, ku mugwa mukuru Yerusalemu, kuko babona yuko atahandi hantu bakwiye kubariza amakuru y'iby'umwami yavutse w'abayuda. Baravuga bati nta handi twobariza ko umwami w'abayuda yavutse, kuko bobo ntibari bazi strategy Imana yakoresheje. Kumbe ntibari bazi yuko uyu mwami w'abayuda naho yavutse atishimiwe na bose ku rwego rw'igihugu, au niveau national. Rero baza bibaza ngo baza gusanga igisagara ngo ca Yerusalemu cakaka, hari amatara, hari hasukuye, hasa neza. Mbere bari biteze gukura igisagara ca Yerusalemu baza gusanga cuzuye umunezero, abantu batazira Imana baririmba. Narirya Bisirayeli bwari ubwoko bufise Imana idasanzwe mu kuririmba. Bagira bati uyu munsi tutagusanga amazaburi ariko arasamirana ku mugwa mukuru Yerusalemu, turizera ko dusanga ibintu bicika, tuza gusanga igisagara cakaka gica ibibatsi, kuko umwami wabo yavutse azanywe no kubacungura, azanywe no kubakura kw'ingoma z'agahahazo, intwaro z'ubukoroni. Imana yacu nihimbazwe. Ariko rero ngo baje bagashika Yerusalemu ngo baca basanga ahubwo nta n'akanyangenda kerekana ko Yesu yavutse, nta n'iyambu, nta n'amakuru abaho bafise. Ndakeka neza ko iyo bija hose kuva binjiye mu gihugu ca Yerusalemu
kuva binjiye hariya iyo bija hose umuntu wa mbere bahuye nizera ko bamubajije ati mbega umwami w'abayuda yavukiye hehe, ibirori byo kuhimbaza kuvuka kwiwe bimeze gute, mbega ibyishimo au niveau national bimeze gute. Nibaza ko baciye hose bagenda babaza ayo makuru muga bagasanga nta n'umwe rero azi ibyabaye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Twabonye rero ngo bageze i Yerusalemu barabajije Herode. Reka tubone rero tuvuge kuri ibi bintu bishaka kuri 6 muri ya commentaire bashishikara bavuga bati hari ibintu 6 byerekana yuko Abisirayeli bari bakwiye kwama barikanuye bari maso ntibajya mu mukondorazosi nk'uko byari bimeze kino gihe, kuko kino gihe umwami wabo yaravutse hanyuma ntibamenya ko yavutse. Aba banyabwenge b'inyenyeri baje kubaza babaza ibwami basanga nta makuru bafise. Umwami aca aridokimanta aca asanga hariho ubuhanuzi bwari bwaravuzwe mbere bwavuzwe n'uwitwa Mika twarabivuze wewe ngo yavuze avec précision y'ahantu Yesu azovuga avuga ngo ni i Betelehemu. Wewe Betelehemu nturi mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, kuko muri wewe ngo hazomvira n'uzoganza abantu banje. Muri uriya murongo twabonye hariya muri Mika twasanze mu gice cya 5 nimba mbyibuka neza, twasanze havuga ngo amamo yiwe uwo mwami w'abami azoza, uwo mwami w'Abayuda amamo yiwe ngo yahereye kera ibihe n'ibindi. Imana yacu nihimbazwa. Ayo majambo ari muri biriya biganiro byamaze kurengana. Rero ngo hari ibintu bitabisha kuri 6 ngo byari bikwiye gutuma Abisirayeli ngo batajyamo umukondorazosi ngo kugeza yaho umwami wabo avuka ntibamenye ko yavutse. Ibyo bintu rero bishaka kuri 6 ngo icambere ngaha muri bino bintu yavuze no mwanditsi muri no commentaire yavuze ngo Imana yari yarabakuye mu kinyago bamazemo imyaka 70 i Babuloni. Nibaza ko muca mubyuka twamaze kubivuga kandi n'abasoma inkuru za Bibiliya murabizi ingene Abisirayeli bamaze imyaka myinshi i Babuloni ari nyagano. Ni cagihe wa mwanditsi wa Zaburi yavuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara mbere ngo tugaturikisha tukarira twibutse Siyoni, kuko ku biti byaho ngo niho twari twaramanitse inanga zacu, ngo aho abatwambukanye turi nyagano, aho Abanyebabuloni ngo batugaraguza agati badushimanga badutyoza badutwenga batwanima batubwira ngo nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'i Siyoni. Turagomba kumva indirimbo za ya Mana yanyu mwahora muririmba muvuga ngo niyo sega w'amahanga yose, nimuturirimbire. Hanyuma nabo ngo bagaturikisha bakarira bakavuga ngo mbega tworirimba gute indirimbo y'Uhoraho turi mu mahanga. Byasigura ngo ahantu turi ni hasi, si muri rezo y'Imana. Ahantu turi siho twari dukwiye kuririmbira, ntituri muri teritware y'Imana yacu, twagiye kure y'Imana, ntituri mu bwiza bw'Imana, ntituri mu nyonga z'Imana yacu. Mbega tworirimba gute? Ko kuririmba kuduza indirimbo za louange na adoration, kuririmba ko arico kimwe nuko umuntu yoba adugije ibendera ry'Imana. Mbega twoduza gute ibendera ry'igihugu cacu, twoduza gute ibendera ry'Imana yacu turi mu gihugu twambukanwemo turi nyagano? Nibyo kunda ko turirimba, niyo tubishakishije ntibikunda. Ico gihe ngo bahora baturikisha bakarira bagacura intimba. Imana yacu ntidutabare. Rero no commentaire ivuga ngo Imana kuba yari yarabakuye
mu gihugu batwawemo ari inyamukira bakamara imyaka 70, Imana ikabakurayo cagiye ku ngoma y'umwami Kuro, kubera yuko ku ngoma y'umwami Kuro niho umwami Kuro yashizeho dekre, icagezwe, itangazo, aravuga ngo abantu bose bari mu bihugu ntwara batwawe inyagano bagakurwa mu bihugu byabo, abo bantu babaye abidegenda, umuntu wese nasubira iwabo agenda amahoro, yibera amahoro, asenga Imana yiwe mu mwidegendo. Imana yacu nidutabaye ico gihe hari nko mu mwaka wa 538 ku ngoma y'umwami Kuro, aho icagezwe cavuga ngo umuntu wese w'inyamukira, umuntu wese ari captive muri iyi royaume itwagwa n'umwami Kuro ararekuwe. Imana yacu nihimbazwe. Ngo kuba rero Imana yarabakuye mu kinyago babaye n'iyo myaka yose, byari ibintu ngo byari bikwiye kuguma bibibutsa ko badakwiye gusinzira, bakwiye kuguma bari maso barikanuye kugira ngo barereke kuvuka k'umwami wabo. Imana yacu nihimbazwe. Ca kabiri naco ngahayi yavuze ngo Imana yarabazigamiye mu gihugu cyabo, naho intwaro z'abakoloni zari zibakolonije, naho kuva bavuye mu kinyago ubwami bw'abaroma aribwo bwahavuye bukabakoloniza, ariko mugabo ngo Imana ni nkaho novuga ngo yari yarahira arengwa ko badasubira kujanwa n'inyamukira, kubera ko bacumuye nibyo barakolonizwa. Imana irabareka ngo barakolonizwa, ariko mugabo ubwami bw'abaroma bwabakolonirije mu gihugu cyabo, ntibwasubiye kubatwara ngo baje kwangara bangazwe. Ico kintu rero ngo cari ikintu gikwiye kugutuma bavuga bati reka tube maso ko dutomboye igihugu cyacu ntigisubira kumera nk'aho kiravuye kuri carte mondiale, kuri karata y'isi, ko igihugu cyacu kikiriho umwami twabwiwe azovuka hanyuma ducungura. Imana yacu nihimbazwe. Rero umwanditsi avuga ngo naho abaroma bari babakolonije, ariko mugabo ko babakolonije mu gihugu cyabo bari kugumana ibyizigiro by'uko umunsi umwe bazokwiganzura ingoma y'abaroma kubw'umwami wabo azoza. Bari bakwiye kuguma bareretse, kubera ko cette fois-ci ibyo bahura nabyo byose, naho byari ibyago bahurira nabyo mu gihugu cyabo, ntibari basubiye kwangazwa ico gihe. Ico gatatu yavuze ngo twisunze ibyago bahuye nabyo, twisunze ingorane bahuye nazo, Abisirayeli ngo baraciye mu bibazo, mu ingorane nyinshi, hanyuma ngo Imana ishishikara kubatabara, ishishikara kubagirira neza. Ngo kubw'iyo mpamvu rero ngo bari bakwiye kuguma barebetse ugutabarwa basezeraniwe k'uyu mwami. Twabonye hariya mu gitabo cyo guharura, muze musome hariya ku murongo wa 17 w'igice ca 20 umurongo wa 17, aho bavuga ngo icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli ritobekeranye Abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe Abasheti bose. Imana yacu nihimbazwe. Murumva yuko bari barasezeraniwe umwami azoza akabarwanira kandi akabaneshiriza. Imana yacu nihimbazwe. Ica kane ngo kiri mu bintu bitandatu byari gutuma baguma bareretse, ntibajya mu mukonzorazosi, ntibasamare, ngo ni kubera yuko intwaro y'abaroma ico gihe ngo yarabakandamiza, yarabahohotera, yarabatwara nabi, yarabaturubika, batwagwa nabi, batwazwa ituntu n'ubuja. Kandi ikindi naco bari baragerageje gushiraho imigwi kugira ngo bigwanire barabe ko bokwikura kw'ingoma y'abaroma, biranka.
bashiraho abitwa n'abazeroti abarwanashaka habaruga ngo ikiroberi ariko biranga yuko bokwikura kw'ingoma y'abaroma bakoresheje umuheto. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, rero umwanditsi yavuze ngo iyi ntwaro y'abaroma kuba yarabaturubika byari bikwiye gutuma babona yuko ata mahoro bafise, bakavuga bati aha siho dukwiye kuguma tureretse icyo twabwiwe, duharanire n'ingene twogishikira twitunganije, tuciteze, turi maso, tukireretse. Imana yacu nihimbazwa. Ariko mugabo bibonekana ko umenga ibyo ntibyari bikibaraje ishinga iby'uko hazovuka umwami w'abayuda azoza afise icumu ry'ubugabe akabaneshereza, agatorekeranya abansi babo. Ibyo ntaco umengo byari bikibabwiye. Ico gihe bari bakibyiteze, bari abantu b'imparugwa, harimo uwitwa Ana, harimo n'uwitwa Simiyoni. Imana yacu nihimbazwe. Kumbure n'abandi bari barorereye bareretse gucungurwa abana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Tumire nk'abanyarutsa gatoya. Icya gatanu naco kivuga ngo iki gihe rero baganzwa n'umwami Herodi, kandi uwo mwami yari umunyamahanga. Ni nuko dufate nk'akarero nk'ani wacu boca baza nimba dukoronijwe ko ngira ngo n'Abongereza, bagaca bazana umwami aganza Uburundi, umuperezida aganza Uburundi, ntabo Umurundi akaba umwongereza, hanyuma akaba ari waza kutuganziriza ngaha mu gihugu. Rero ngo ibyo nabyo byari gutuma baguma bavuga bati iyo bija hose uku siko bikwiye kuzohora, idukwiye kuzokwama tuganzwa n'umwami w'umunyamahanga. Ikindi naco uyu mwami w'umunyamahanga Herode ngo yaricaga akiza umuntu uwo ari we wese batavuga rumwe, yacacisha ku buhoma. Musomye izi nkuru zijanye n'ivyivuka rya Yesu muzobona yuko Herode, noneho tuzobona mu kiganiro c'ubutaha, noneho ndavyibutse buri mu kiganiro c'ubutaha tuzobona ingene Herode ngo yafashe agatanga itegeko yuko abana bose batararenza imyaka, ni ukuvuga bakwiza imyaka 2 bose babica, atumbereye kwica uyu Yesu, kubera yuko yavuga ati ko haje umwami w'abayuda. Kandi uwo mwami w'abayuda akaba yaravuzwe mu bitabo byaruhereye kera. Aje ubwanje buraheze karabaye, nanje hako mva ku ubutegetsi buraryoha, intebe iraryoha, icubahiro kiraryoha, reka nanje ndanica abana bose batararenza imyaka 2 kugira ngo n'uyo mwana nawe nyine apimwe ibyo bari biteze babiburizemwo. Imana yacu nihimbazwe. Rero nuko kuba bari batwawe barongowe n'umwami w'umunyamahanga yica agakiza uwagombye wese amwica, bapfe kuba badahuza. Icyo cyari gikwiye gutuma bavuga bati reka tuguma twiteze ukugaruka kwa Yesu, ukuza kwa Yesu nako kuvuka kwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Icya gatandatu naco rero kivuga ngo bimwe mu bintu byari bikwiye gutuma Abisirayeli batajyamo umukondurazosi bakabaho bareretse, ngo bari bafise ibyagezwe, bari bafise amajambo, ibitabo by'abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera. Abo nabo nk'uko twamaze kubibona bari baravuze neza ko hazovuka umwami w'Abisirayeli cyangwa w'Abayuda, kandi haravugwa n'ahantu azovukira hariho ko azobacungura, azobaneshereza abansi babo. Tubonye ngavuga ngo icumu ry'ubugabe ry'uwo mwami bizotobekeranya abansi babo bose. Imana yacu nihimbaye. Uyu mwanditsi wo muri no komantara avuga ngo iki kintu cy'uko bari bafise ivyanditswe vyera cyari gikwiye gutuma batajyamo umukondurazosi ngo babeho bihevuye babona umwego ntibizokunda. Kuba bari bafise ibyo Yesaya yavuze, kuba bari bafise ibyo Mika yavuze, kuba bari bafise n'ibyo Maraki yavuze, kuba bari bafise ibyanditswe vyera, byari bikwiye gutuma baguma bari maso, ntibari kuyoberwa yuko Yesu yavutse. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi,
rero ngo ababisirayeli naho ibi byose bari babifise, naho bari bafise ivyanditswe vyera, naho bari barabwiwe yuko umwami wabo azovuka, ibi bintu byose ngo naho bari babifise ntibyatumye baba maso ngo babeho bareretse ukugaruka kwa Yesu. Bari biryamiye umukondorozi kandi bari bafise ibibabwira yuko azovuka. Imana yacu nihimbazwe. Ibi nabyo bitwereka yuko muri kino gihe dufise ukwemera Kristo cyangwa Christianisme, dufise agakiza katubwira yuko Yesu Kristo agiye kugaruka vuba. Twarigishijwe, hari ibihe twabayeho twigishwa ko Yesu agiye kugaruka, twumva umengo tubayeho nk'abadopejo, twumva umengo ubwacu buraheze, tubaho dufise ibyizigiro bizima yuko Yesu agiye kugaruka, tubaho twumva ko izo nyigisho ari nzima, twumva yuko kugaruka kwa Yesu kuri hafi, tubaho twiteguye twitunganya. Ariko kubera yuko kugaruka kwa Yesu gushishikaye guteba, muri kino gishengero rya Yesu ntigiteze kugaruka kwiwe. Uravye ukwitega umuzo wa Yesu cyangwa se kugaruka kwa Yesu usanga atari ikirenga. Mbere ubiravye ubibonera no mu nyigisho zigishwa, za nyigisho zabwira abantu kwihana, kuko uwutejejwe atazoraba umwami, atazoja mw'ijuru, kuko uwutejejwe atazumva inzamba. Za nyigisho twahora twigishwa zavuga ngo niwihane kuko Yesu ataraza, urupfu rwoza wopfa upfiriye mu byaha. Za ndirimbo zahora ziririmba zivuga ngo hunga Gihenomu kiriko kirahinda, hunga ngwaho urahumiwe, ugomba ugwe mu byaha. Ubu nyene Yesu ataraza, urupfu rwoza, ubu nyene wopfa. Za ndirimbo zahora ziririmba zerekana ko inzamba igiye kuvuga. Ibyo bintu mbego muri no minsi ntibikivugwa. Ubyumvise nawe ubyumva ku muntu ngo ameze nkaho umengo ni cihebe. Umuntu asigura ibyo kugaruka kwa Yesu, umuntu asigura ibyo gukizwa, ibyo kwihana ibyaha, ibyo guheba ibyaha, umengo ni cihebe. Izo nyigisho ntizigisosera abantu, ahubwo hariho izindi nyigisho. Hariho izindi nyigisho zigezweho zivuga ngo cakira viza, cakira viza, mbonye viza ije yihuta, mbonye ugiye kuja hanze. Uje ubona umuntu akorekeye kuri Facebook cyangwa ukabona akorekeye kuri YouTube afashe video ngo Imana imbwiye ngo ndakubwire ngo wowe uri kurandaba yuko viza yawe iri mu nzira iza. Ukiyumvira mbega aba bantu bose bariko baraba ino video by'ukuri Imana yamubwiye yuko bagiye gucakira viza? Hari ubutumwa bw'amaviza rero muri ino minsi, nubazanira ibyo kuvuga ngo Yesu agiye kugaruka. Oyaye, ivyo umengo ni iby'iterabwoba, ivyo umengo ni ibibaraba. Nubabwire iby'amaviza, nubabwire ko bagiye kuja hanze, nubabwire iby'amazu meza, ko warapanze agiye kuronka inzu nziza, agiye kuronka etaje, agiye kuronka kumbura amagorofa. Nubabwire bene ibyo gusa, nubabwire yuko wahora arara ubusa agiye kuronka ivyarya, nubabwire ko wari umukene agiye gutunga, agiye kuronka vyinshi. Ibyo byonyine aba ari nubabwire imitsima n'amafi, nubabwire ukugaruka kwa Yesu. Ibyo nibyo bigezweho muri kino gihe. Ndakeka yuko rero nuko ijambo ry'Imana rivuga, na Yesu igihe agiye kugaruka agiye gusanga abari bakwiye kuba bamwiteze baryamye umukondorazosi, baryamye basinziriye, batari maso, batamwiteze. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, muri ya majambo rero twasoma muri ya 12 ya mbere yo mu gice c'12 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, twabonye ngo aba banyabwenge b'inyenyeri ukurikiranye neza ngo bashikaniye Yesu ngo ibintu bitatu bikuru by'agaciro ngo byakundwa cyane kandi byarondegwa cyane muri buriya bwami bw'iburasirazuba
bw'abaperesi bw'abanyebabuloni. Imana yacu nihimbazwe. Ibyo bintu bitatu nabyo twabonye yuko ari izahabu, ari imibavu hamwe n'isenga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, umwanditsi umwe rero yitwa Maxime de Turin, nawe yaranditse mu gitabo ciwe, yandika avuga ngo aba banyabwenge b'inyenyeri ngo bazaniye Yesu Kristo ngo amashikanwa ngo yaranyegejwemwo ubuhanuzi butatu bukuru bwavuga kuri Yesu n'ibizomubako cyane se n'uwariwe. Imana yacu nihimbazwe. Aho yaciye avuga yuko ngo izi nzahabu cyari ikimenyetso cy'ubwami, zasemboliza ubwami, royauté. Imana yacu nihimbazwe. Izi nzahabu kuzimushikanira byasigura ngo uyu ni umwami, nta wundi muntu ashikanirwa inzahabu, nta wundi muntu ahabwa ishikanwa nk'iri, ni umwami. Ahandi mbere usomye mu yandi makomantere usanga bavuga ngo kubera yuko inzahabu zikugwa mu isi mu gataka hariya indani, murazi yuko n'abazimba bacukura kure hariya ibwina mu isi mu musozi. Byasigura yuko rero ngo uyu mwami agishikaniwe, naho batomuha igitinyiro nk'icy'umwami, ariko ngo byasigura yuko ari umwami ku isi, ko aganza isi, ari umwami w'amahanga, ari umwami w'abami. Imana yacu nihimbazwe. Icya kabiri naco ni imibavu. Imibavu nayo mu isezerano rya kera yo kumbure byakunda gukoreshwa amashikanwa n'ibimazi byoswa bikoswa ku gicaniro, ngo byaseruka imbere y'Imana ari umubavu uyimotera neza. Uyo mubavu rero wayimotera neza byaba ari ibi bimazi, aya mashikanwa abantu bayo baba bayishikaniye. Ni ukuvuga rero ibi byasigura yuko ngo uyu mwami w'Abayuda ashikaniwe imibavu ari umuherezi, ni umusacrificateur. Imana yacu nihimbazwe. Ni umuherezi azohora dugana ibyo dusaba data, hanyuma akabimumenyesha. Ni umuherezi azoduserukira imbere y'Imana biciye kuri we. Narige nawe mu nyuma yavuga ngo ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo. Biciye kuri we amashikanwa yacu aremerwa, biciye muri we ibimazi byacu biseruka imbere y'Imana ari umubavu uyimotera. Aha rero ngo byasigura yuko azoba cyane uyu mwami ari umuherezi aduserukira ku Mana. Icyanyuma arico isenga naryo ngo cyari ikimenyetso cy'uko Yesu azopfa. Uyu mwami azopfa. Gupfa kwiwe nako kwari ukuducungura, naho batari novuga ngo abemera Imana, ariko urumva ko ibyo bazanye byarimo ubuhanuzi bw'uko azopfa apfiriye Abisirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, imbere ko doba turangiza rero twagomba tugaruka kuri wa murongo wa nyuma twasoma 12 uvuga ngo babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu cy'iwabo. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngo Herode kuko yari afise umugambi wo kwica Yesu, aba banyabwenge b'inyenyeri bobo bagiye bafise umugambi wo kuzogaruka gutanga amakuru ibwami, ngo babwire umwami Herode yuko Yesu bamubonye, bamubwiye n'ahantu yavukiye, kuko ntibari bazi umugambi wa Herode. Ariko Imana bene data, kuko yabona umugambi mubi ugayitse Herode yari afise, ngo ararindira abona ntibagarutse. Imana yacu nidutabare. Rero kutagaruka kwabo
nuko Imana yabonye umugambi Herode afise ko ari wo kugenda kwica Yesu. Hanyuma rero mwibuke ko mu biganiro byarenganye twababwiye yuko Abisirayeli mu myizerere yabo batandukanye na twebwe. Ibyo twabwiwe ko umumarayika ari umuntu yambaye impuzu zera gusumba iyi nambaye, ari umuntu aca ibibatsi, umuco umurika ahari haca haba umuco, afise amababa aguruka, ari umuntu mwiza cyane, ari umugira neza, ari umusamariya ubwango w'imbabazi, ku buryo hamwe twokumva mu ikaritsiye kanaka ngo umumarayika yaje abantu bose dukana n'iyo nka baja kuraba umumarayika. Ariko mu Bisirayeli si uko byari bimeze, ngo bari bazi yuko umumarayika kumubona ari cyo kimwe no kubona Imana. Kubona umumarayika ari nko kubona Imana amaso mu yandi. Rero ngo kubw'iyo mpamvu babonye umumarayika ngo baca bagira ubwoba, bakajugumira, bagafatwa n'ubwoba budasanzwe, kuko bavuga bati uyu mumarayika ari indaza, ntabaje gutembera, ntabaje gushinata, abaje guhana ibitagenda neza. Rero babonye umumarayika baba babonye Imana. Bihani majambo Imana yacu nidutabare. Rero aba banyabwenge ngo babwiwe n'Imana mu nzozi. Ni kuvuga rero umumarayika yabwiye aba banyabwenge b'inyenyeri, ababwira ngo nimwicire mu yindi nzira, musubire iwanyu, ntimuzosubire kwa Herode, kuko Herode afise umugambi wo kwica uyu mwana. Imana yacu nidutabare. Ngo baca baricira mu yindi nzira, baca baragenda, babaye abana beza, bumviye Imana ivuganye nabo mu nzozi. Ibyo babonye mu ndoto, ibyo babwiwe mu ndoto, baramenya ko ari Imana ishigikiye umugambi wayo, ari wo wuyu w'ivuka ry'umwami w'abami, umwami w'Abayuda, azanywe no kuzocungura Abayuda, azanywe no kuzocungura Abisirayeli, ahubwo kandi azanywe no kuzocungura amahanga yose. Kuko muri cya kiganiro cya mbere twabonye ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera wese, uwo ari we wese, naho yoba akenye, naho yoba adatunze, naho yoba ari ikimuga mu buryo bw'umubiri, ariko umwizera uwo ari we wese yaremwe mu ishusho y'Imana, niyamwizera gusa ashobore guca ahabwa nawe rero ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Aba banyabwenge b'inyenyeri ngo baca bicira mu yindi nzira, baca basubira iwabo mu gihugu cy'iwabo. Imana yacu nihimbazwe. Twari dutumbereye kuvuga yuko urunagwa rw'uruhara abamarayika bagize mu kumenyesha, mu kuburira aba banyabwenge b'inyenyeri. Umumarayika yarababuriye ati ntimuzoce hariya, kubera hariho umugambi mubi ugamije kubangamira ugukura no gushika ku ntumbero yicuye umwami w'Abayuda, umwami w'abami yapfukiye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakozi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, n'ano majambo rero tugomba dusozere. Sinzi ubuzima umazemo iminsi, ugasanga uri muri uvejare, ugasanga ntubona inzira wocamwo, ugasanga ntubona ico wokora n'ico woreka, ugasanga wabuze ico ufata n'ico woreka, ugasanga ntubona iyo uja n'iyo uva, ugasanga ibyo ukoze byose ntibicamwo, ibyo ukoze byose ntibikunda, ugasanga inzira uciyemo bibaza ngo ihabishika, ugasanga ahubwo iyo nzira ikwamfonsa, ikwinjiza, ikudwebeza muri esheki, mu bibazo, mu ngorane. Igihe cyose ugize imikenyuro, ibyo wiyumvira ko ari inama nziza, ugasanga ntibikunda, ntibigenze neza. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo mu mutima w'umuntu habayo imigabo myinshi, ngo ariko inama y'Imana nizoguma, nizorama, nizoshitswa, nizokora, nizoba, novuga izoba ate. Imana yacu nihimbazwe.
birashoboka yuko umaze igihe rero nawe uri kurazimagirika utabona iyo uja n'iyo uva, ariko turafise Imana iherekeza ijambo ryayo gushika irishikije. Turafise Imana ishigikira umugambi wayo. Turafise Imana ico yavuze igiteramira, itemera yuko kinigirwa mu menshi. Kino gihe iyo bitagenda gutyo, abanyabwenge b'inyenyeri bari gusubira kwa Herode, hanyuma Herode agaca amenya aho Yesu ari, agaca azanye neza na neza exactement aho yavukiye, agaca amwica. Mugabo kubera yuko dufise Imana, kuko hari Imana umushobora byose, ishoboye byose, iherekeza ijambo ryayo ngo mpaka ibone ko rishitse, itubwira abanyabwenge b'inyenyeri tumebwe nimusubira hariya mwigire, kuko hariho inama mbi Herode afise. Imana yacu nidutabare. Naho ubuzima urimwo bushobora kuba ari ubuzima nk'ubu, ugasanga hari ibyo ugomba ukorokeremwo, hari ibyo ugomba ukore, hari ibyo uri kurakora, mugabo byinyegeje urupfu rutumbereye kukubuza gushika ku ntumbero y'ibyo wasezeraniwe n'Imana. Ushobora kuba ufise amasezerano umaranye igihe kininiya, nk'uko bano Bisirayeli bari bayamaraye igihe kirekire, mbere bakaba bari bageze igihe bacika inkokora, bakaba bari bageze igihe batari maso, batakibireretse. Birashoboka ko nawe umaranye igihe amasezerano igihe kirekire, hanyuma nawe akaba agomba yononekana, hakaba ari ibintu bigomba biyonone, hakaba ari ibintu bigomba bituma udashika kuco Imana yavuze, kuco Imana yagusezeraniye. Nzabona kukubwira ngo haracariho Imana iteramiye ijambo ryayo, haracariho Imana iteramiye isezerano ryayo, haracariho Imana itemera yuko icyo yasezeranye gipfa abanamba na gatoya. Imana yacu ntidutabare, ahubwo wowe icyo usabwa nako usabwa kuba maso, usaba kwikangura, usaba kuva muri iryo tiro, usabwa nako kuva muri iryo tiro, usabwa gusubira mu mugabane mwiza w'abagororotse, usabwa kwihana ibyaha. Intege mu maze rw'iminsi ukaba wari wihebuye, ukaba wari ucitse intege, ukaba wari umengo wobivamwo, ukaba wari umengo uri gukorera Imana wobyihoza, ariko ko ufise ibyo wavuganye n'Imana, ko ufise amasezerano, ko ufise icyo Imana yagusezeraniye, ko ufise iyo wari kuragenda utumbereye, ntiwemerera ayo majwi yandi ariko agomba kukosha ngo bivemwo, ngo uhave usanga uryamye umukondora dosa, ariko nube maso, nusubire wikaze, nusubire wikazanure, hanyuma usubire uvuga ngo Mana numbabarire, sanze maze iminsi mu ntege nke. Erega ya masezerano, ibyo wasezeraniye, sanze maze nk'Abisirayeli mfise amasezerano, nk'uko bari bafise ibyagezwe bya Mose, nk'uko bari bafise amajambo y'abavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera yababwira ibizobabako, ariko kubw'igihe kirekire bamaze, imyaka irenga 1000 yaheze byaravuzwe, hagera igihe bajya b'umukondora dosi, babona naho ngo ntibizobabako. Nanje harageze igihe mbona kumenya ntibizombako, none ko nsubiye kwibutswa biciye muri kino kiganiro kw'ibyo wasezeraniye ukibiteramiye ngo ubishitse, ahubwo icotuma ntabishitwamwo ari icaha. Ndakwingize ngo ugize kw'imbabazi, amaraso yawe amboneke ko usibanganye amafuti no gufutana mfise. Ndagomba kwemerwa nawe, ndagomba gushitswa mu masezerano, ndagomba kuva amasezerano bishikako. Ahoragera igihe numva niganyira, ahoragera igihe nihebura, ahoragera igihe numva nobivamwo, ahoragera igihe numva nomena ibanga, ahoragera igihe numva ndi kure yawe, ahoragera igihe numva umengo ndi umwana wawe, ahoragera igihe numva kumengo ndi umukozi wawe, hahora hagera igihe bumva ko ibyo wavuze byose umengo warambeshe, hahora hagera igihe numva umengo nayakaye amasezerano noyitabura, kuko ibi bintu si Imana yabivuze. Niyo bivuga ngo hahera imyaka 10, niyo bivuga ngo hahera imyaka 20, ariko ndumvise ko Abisirayeli Balamu yabahanuriye hagisigaye imyaka irenga 1000, hanyuma ibyo yabahanuriye bikabashika ko Imana yacu nihimbazi. Ndumvise yuko naho byoteba bitazoherayo, ariko bizoshika. Ndakwinginze rero ngo mbabarire ibyaha
nagenderamwo byotangira isezerano kugira ngo ntirinshikeko. Amaraso yawe ambonekeko, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, biza ko imbabazi simere nk'Abisirayeli tubonye ngo batari baciteze kugaruka ukuvuka kwawe kandi bafise iryo sezerano. Nanjye nshobora kuba nari ndendebukiwe ariko ndasubira inyuma, ariko nsubizamo intege, imbabazi zawe zimbonekeko, hanyuma isezerano ryawe rinsange niteguye bimeze neza ndi maso. Sinzi neza ko umaze gusoma inkuru z'aba Simiyoni ngo abonye Yesu ko ngo yari yarabisezeraniwe na Mpwemu Yera yuko atazopfa atabonye umwami w'Abayuda avutse kugira ngo acungure abantu. Hanyuma ngo Simiyoni umunsi umwe Mpwemu Yera aramubwira ati duga ugana i Yerusalemu, ndakwereka agakiza k'ubwoko bwanyu, ndakwereka icyo nagusezeraniye. Nakubwiye yuko naho ushaje, naho ari uruyenzi, naho imyaka ikujanye, naho ugeze mu zabukuru, naho hageze igihe umumemo wokwipfira ugahambya ba sokuruza, ariko nakubwiye ko ntazokurekura ngo upfe uhambye ba sogokuruza utabonye agakiza, ariko mwami w'ubwoko bwanjye azabona kubucungura. Nuga ndamukwerekeye. Simiyoni ngo amubonye aravuga ngo mwami, noneho rero usezeye umusabyi wawe amahoro, Imana yacu nihimbazwe. None rero urasabwa gushishikara kuba maso kugira ngo isezerano rize rigusanga umeze neza, uri mu bihe byiza. Twiteze ukugaruka kwa Yesu, ntitwiteze ko avuka, yaramaze kuvuka, turiko turavuga ibyamaze kuba. Twiteze ukugaruka kwa Yesu. Mbega uriteze kugaruka kwa Yesu? Mbega nturi mwitiro mu buryo bw'Mpwemu, urijandajandira mu byaha? Ubu niwamaze kubivamwo, uracari maso, uracashira imbere ukwera no kugororoka, uracashira imbere kwihana ibyaha. Iyo wagendeye mu byaha urabumva ijwi ricumita mu mutima, iwa ricumita ko wacumuye rikurega imbere y'Imana ko umutsindwa, hanyuma ukavuga ati Mana mbabarira, cyane warabivuyemwo. Ubu naho ucumura n'ibisanzwe, naho wokwiba, naho woja mu bapfumu, naho wosambana, naho wogirane, usanga umengo ntacyo bigutwaye. Imana iratare ku ntebe y'imbabazi, yifuza ko wihana. Niwihana uzosubiye kuba mu mugabane w'abantu bari maso, uzosubiye kuba nka Simiyoni, uzobaye ntana, uri maso utegereye kugaruka kwa Yesu. Nuko rero n'ano majambo bene data tubonye muri kino kiganiro, turabonye yuko abanyabwenge rero b'inyenyeri baburiwe bakabwirwa icyo bakwiye gukora kugira ngo ugukura kwa Yesu Kristo kubandanye nk'uko Imana yabigabiye. None n'ano majambo mwakoze kutwumviriza, tubahamagara gushishikara gukurikira bino biganiro bisigaye imbere. Numuhigwe umuntu yirimbuye akavuga ati Mana mumbabarire, kuko iyo muntu atasubira kuba mu bantu bemerwa n'Imana, kandi nzamba aho bukivugira azoyumva azoyitaba. Ariko n'umuhombe uwo byo bakabona umengo n'ibintu bisanzwe akarekerana, kuko iyo muntu azoterwa giturumbuka atagira gitabara. Imana yacu n'igitabara, reka dusenge Imana, turagize Imana. Tuzosubira mu kiganiro umutima w'ingo tubutaha, batuzorabira agace kanyu mukazohageze n'uduce tubiri muri kino kigabane ca kane. Mwari muteraniye na jewe Janvier Manirambona, tumwe batagira bino biganiro ngo bakabibashyize. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Turumvise ko abanyabwenge b'inyenyeri iyo bataburirwa ngo babwirwa aho bakwiye guca, bari guhabwa baca mu nzira itariyo, ariko ntiwemeye ko baca mu nzira itariyo. Aba bantu bumvise kino kiganiro, Mwami Imana, barumvise ko hariho inzira zitari zo bariko baracamo. None rero umuntu wese yemeye kwakira ino mburi, akemera kwihana ivyaha bitumye aguma aca mu nzira itariyo, akaba yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, ndifuza guca mu nzira ugomba ko ncamwo, ni umuguze ko imbabazi umuntu wese asabye izo mbabazi. Ibisigaye nshishikara ubane natwe tugirire neza. Aya majambo yashigikije ibimenyetso n'ibitangaza mu bwenge no mu mitima y'abandi bantu bose bariko barayakurikirana. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, natwe tubizeye.
amen.